Mugenzi urahawe ikaze kuri uno musi tugeze ku musi w'icumi ibikorane vyacu biriko bitera vyerekeza ku musozo. Icigwa cacu c'uno musi kivuga ngo ikimenyetso c'Imana. Dusenge. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze ku bw'ano mahirwe uduhaye kugira ngo kuri uno musi naho nyene dukurikirana ijambo ryawe. Dukwiye kwiga icigwa gikomeye. Mwami turagusenze kugira ngo ubane natwe, ubane n'imitima yacu, ubane n'ubwenge bwacu, kugira ngo mwami ugutahura kuva mw'ijuru uturinde ibyo dusamaza, kandi uduhe gushira umutima kuri kose ugiye kudushikiriza mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cacu c'uno musi kivuga ngo ikimenyetso c'Imana. Abantu benshi barabaza bati umusi w'Imana nuwuhe? Dimanche canke isabato? Ibi tugiye kubaza Bibiliya kugira ngo ishobore kutumenyesha ukuri uko ariko. Ikibazo c'umusi kirahambaye cane. Ugumerera kwa bwenge kuvuga gute? Benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe, ariko banyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta n'umwe mu banyakibi bazobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Daniyeli igice ca 12 ku murongo w'10. Mugenzi ndaguhamagarira gusenga Yesu kugira ngo aguhe ubwenge buvuye mw'ijuru, kugira ngo ushobore gutahura kuno kuri ngiye kukubwira. Imana Data wa twese ntiyigeze ishiraho umusi w'ikiruhuko w'akagwi kamwe k'abantu canke ihanga rimwe. Abayuda bahawe isabato co kimwe n'ayandi mabwirizwa ngo bahawe isabato co kimwe n'amabwirizwa ngo babe abazigamyi bayo no kuyamenyekanisha isi yose. Ni kuvuga ko wewe uri kurakurikirana kino cigwa, kuno kuri nawe kurakuraba, bitubwira ko mu minsi 6 abe ariho ibikorwa vyawe bikoregwa, ariko ugira indwi n'isabato yo kuruhuka bihebuje, n'isabato yanje uhoraho. Abalewi igice ca 23 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa gatatu. Kuri uwo musi nyene muze mutangaze ko ari umusi mukuru, muze muwugire uwo gukorana kwera, ntihaze hagire igikorwa kiruhisha muwukorako. Iryo rize ribabere ibwirizwa ry'intahava mu ngo zanyu zose no kurunganwe rwanyu uko ruzogenda rukurikirana. Abalewi igice ca 23 ku murongo wa 21. Isabato nibwirizwa ry'intava nk'uko tubona mu Balewi igice ca 16 ku murongo wa 31, nk'uko Bibiliya ishishikara kubitubwira. Isabato ni icibutso c'irema. Reba icatumye Imana itangaza isabato. Ijuru n'isi binonosorwa kuremwa, bo n'ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo yakoze byose. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyeko ibikorwa vyayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Itanguriro igice ca 2 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa gatatu. Mugenzi urabona yuko Imana mu minsi 6 yose itigeze yihezagira ngo iyeze, ariko umunsi ugira indwi yarawuhezagiye yongera iraweza. Bibiliya ivuga ngo ikigeretse ko
kandi mbaha n'amasabato yanje ngo abe ikimenyetso hagati yanje nabo, kugira ngo umuntu ashobore kwezwa nk'uko Ezekiyeli igice ca 20 ku murongo wa 12 habivuga. Biramusaba kuruhuka isabato. Bibiri ivuga ngo mweze isabato yanje ibabere ikimenyetso. Ezekiyeli igice ca 20 ku murongo wa 20. None ko tumaze kumva yuko isabato ari ngirakamaro cyane, ikibazo gica gisigara ni iki: umunsi w'isabato twawumenya gute? Kubera yuko uno munsi ibintu byaracanganye, abantu birabagora guharura. Bamwe bavuga ngo umunsi w'indwi n'uyu, abandi bakavuga ngo umunsi w'indwi n'uyu. None twobimenya gute? Bibiliya yera iratanga umuco neza ko umunsi w'indwi ari hahandi abatarabimenya bitwa samedi. Niwo munsi w'isabato yo kuruhuka ku bantu bose. Twisunge umunsi Yesu yapfiriyeko. Yesu yapfuye vendredi ku mutaga, bavuga ngo vendredise kuwa gatanu mweranda. Uwo munsi Bibiri ivuga ngo uwo munsi wari uwo kwitegurira Pasika, nuko kugira ngo ababambwe ntibagume ku musaraba ku isabato, kuko uwo munsi w'isabato wari mukuru. Abayuda basaba Pilato ngo amaguru yabo avunwe kandi ngo babambugwe. Yohana igice ca 19 ku murongo wa 31. Igihe Yesu yacikana hari vendredi saa 9. Yesu amaze kuyihabwa sipongo aravuga ati birarangiye. Yohana igice ca 19 ku murongo wa 30. Kwitegurira isabato vendredi ku mugoroba. Bibiri ivuga ngo wari umunsi wo kwitegurira isabato igira ishike. Abagore bari bavanye na Yesu i Galilaya bakurikira Yosefu, babona iyo mva n'ingene ikiziga ciwe gishizwemwo. Basubira inyuma bategura ibimota neza n'abavuta atamirana, kandi ku isabato bararuhuka nk'uko vyagezwe. Luka igice ca 23 umurongo wa 54 gushika ku murongo wa 56. Uwo munsi wari uwo kwitegurira Pasika, nuko kugira ngo ababambwe ntibagume ku musaraba ku isabato, kuko uwo munsi w'isabato wari mukuru. Hantu tuhagarukeko Yohana igice ca 19 ku murongo wa 31. Mbe abo bantu bari bafise isezerano, uwo munsi uzubabera isabato yo kuruhuka bihebuje. Hariya mu gitabo c'Abalewi igice ca 23 umurongo wa 32, Imana yari yabivuze kandi abantu bari baravyumvise. Isabato ishika ahantu benshi bitwa samedi, kandi ku isabato bararuhuka nk'uko vyagezwe. Ku isabato bararuhutse nk'uko byagezwe. Kuri iyo sabato i Yerusalemu biriwe mu mazu, kuko ibintu byari byahindutse. Hari habaye ubwira kabiri, abantu bari bumva ubwoba, intumwa nazo zari zinyegeje. Koko habaye ibintu bikomeye, abantu ntibagiye gusenga ku bw'iyo mvo. Ibyabaye isabato iheze, aho benshi bitwa samedi ku mugoroba. Maze isabato ishize, Mariya Madagarene na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibimota neza ngo baje kubimusiga. Mariko igice ca 16 ku murongo wa 1. Ku munsi wa mbere wa Mungu Yesu arazuka. Kuwa Mungu dimanche mu gatondo hajya bitwa kw'Ipasika, kandi mu mutwenzi kuwa mbere w'iminsi indwi barazinduka bashika kumva izuba rimenye ijuru. Bazanya bati ninde adutembagariza ikibuye cyo ku munwa w'imva. Mariko igice ca 16 ku murongo wa 2 hamwe n'uwa 3. Umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi indwi, umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Madagarene na Mariya wundi baja kumva. Matayo igice ca 28 ku murongo wa 1. Kuwa mbere w'iminsi indwi
mu gahururu hatarabona. Mariya Madagarene aja kumva abona ikibuye gikuwe kumva. Yohana igice ca 20 ku murongo wa mbere. Murabona ko Yesu yazutse ku wa mbere w'iminsi indwi. Hajya mukora kuri Pasika, hajya bakora Pasika. Murabona yuko Pasika bayikora dimanche, kandi bakabasobanurira yuko ari kubera ariho Yesu yazukiye. Murabona rero ko ariho ku munsi wa mbere. Bibiri ivuga yuko ariho ku munsi wa mbere. Ego turabitahuye cyane. None umunsi wa mbere w'indwi utangura ryari? Bibiri ivuga ngo kandi muze muharura iminsi muhereye kuri uwo munsi nyene ukurikira isabato. Bibiliya iratomoye neza ku munsi wa mbere ari dimanche, kandi nta ufise ububasha bwo kubihakana. Twamaze kubibona, ariko mu kanya turasuzuma n'ibindi bitabo ico bivuga. Reka duhere kuri Kazinduzi bitwa dictionnaire y'igifaransa isobanura saba muri ano majambo ngo saba, 7e jour de la semaine juive, allant du vendredi soir au samedi soir. Reka tubishire mu Kirundi, isabato umunsi ugira indwi mu ndwi y'abayuda, igatangura bugorovye vendredi kugeza bugorovye samedi. Niko Kazinduzi dictionnaire y'igifaransa ivuga. Reka tubaze n'ibindi bitabo dusome ubusobanuro bubiri muri Bibiliya dukoresheje igifaransa. Bibiliya ya mbere reka turabe uko ivuga. Duhere kuri Bibiliya yasobanuwe n'uwo bitwa Louis Sego, hama twongere turarabe ne Bibiliya bitwa Français Kura. Reka duhere kuri Louis Sego, yanditse ngo hariya muri Luka igice ca 23 ku murongo wa 54 yavuze ngo c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Yavuze ngo wari umunsi wo kwitegurira isabato, kandi isabato yari igiye gutangura. Muri Français Kura naho bavuga ati c'était vendredi et le sabbat allait commencer. Hari vendredi kandi isabato yari igiye gutangura. Umunsi wo kwitegurira isabato ngaha bavuga yuko ari vendredi dukurikije buno busobanuro tumaze kubona. Murabibona yuko umunsi wo kwitegurira isabato ari vendredi. Reka rero tugende dimanche naho umunsi Yesu yazukiyeko. Muri Bibiliya ya Louis Sego, muri Matayo igice ca 24 ku murongo wa mbere bavuga ngo le premier jour de la semaine. Hama muri Bibiliya yitwa Français Kura bavuga très tôt le dimanche matin. Umunsi wa mbere w'indwi muri Bibiliya Français Kura bavuga yuko hari dimanche mu gitondo. Ubu rero turashobora kwemeranya yuko vendredi ari wo munsi wo kwitegurira isabato, hama ku wa mbere akaba ari dimanche. Ubu rero ko tumaze kumenya umunsi wa mbere dimanche, kwa Mungu handi bitwa kwa Mungu, duca duharura kuwa kabiri, kuwa gatatu, ku munsi w'indwi haca haba ku isabato. Umunsi w'indwi ucushika ari hahandi benshi bitwa samedi. Hari n'abavuga ngo kuwa gatandatu, ariko barahihendera kubera yuko ku busobanuro tumaze kubona tubonye yuko ari ku munsi ugira indwi. Mu ndimi zirenga 140 zose samedi hitwa isabato. Nko mu Kigiriki bavuga ngo sabato, isabato. Ikiespanyoli bavuga ngo sabado, bisobanura isabato. Igiportigale samedi bahitwa sabado, bisobanura isabato. Igitaliyano bavuga ngo sabato, isabato. Igifaransa ni samedi, isabato. Ikidage ni samstage, ni isabato. Ikirusiya ni sabota, isabato. Igipolonye ni sobota, isabato. Igiperesi ni shabini, isabato. Igihindi ni stobato, ni isabato.
icarabu ni asabito, ni isabato. Murabona yuko mu ndimi nyinshi samedi hasanzwe hitwa yuko ari isabato. Imana yarabitse ukuri kwayo mu ndimi. Iminsi yo mwiyinga mu giportigare bavuga ngo dimanche ni domingo, rendi ni segunda, ni kuvuga umunsi wa kabiri, segunda wa kabiri. Hano ni mu giportigare. Hama mardi bakitwa tersa kuwa gatatu, merekredi bawitwa karta wa kane, jedi bawitwa kenta wa gatanu, vendredi ni sexta wa gatandatu, samedi ni sabado isabato. Iminsi yinga mu kidage mu kialemanye reka turabe ukuntu baharura, kubera yuko merekredi mu kidage mu kialemanye bawitwa Mittwoch, ni kuvuga misemene, ni ukuvuga hagati mwiyinga. Dukurikije kino kirangamisi ukuntu abantu bamwe baharura mu kidage boba arabasazi, boba bise umunsi merekredi nabi, ariko abadagi bose s'abasazi n'abantu bakomeye. Kubw'ivyo rero reka turabe dukurikije kino ukuntu twe duharura dutondekesheje rendi, mardi, merekredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Murabona umunsi uri hagati ni jeudi, ariko duhereye kubyo ndiko ndababwira, duhereye dimanche, rendi, mardi, merekredi, jeudi, vendredi, samedi. Murabona yuko merekredi haca haza hagati. Koko abadagi basanzwe babizi, bari basanzwe babizi, nico gituma merekredi bahiswe ngo mu ndwi hagati, kubera yuko uhereye ku munsi wa mbere wa nyawo Bibiri ivuga dimanche, merekredi haca haba hagati. None rero biratangaje cane, samedi niyo sabato, umunsi w'indwi wo kuruhuka ibikorwa no kuja gusenga Imana. None byagenze gute kugira bamwe baruhuka umunsi wa mbere dimanche? Ubwo Yesu siwe yabihinduye. Yesu yavuze ngo ntimugire ngo naje gusenyera ibyagezwe canke amajambo yavugishwa n'Imana, sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Matayo 5:17. Yesu yarasenga ku isabato nkuko tubibona muri Luka 4:16. None rero wohava wiyumvira yuko abatumwa, intumwa arizo zahinduye isabato zikayizana ku dimanche. Reka tubirabe, intumwa nazo nyene zaruhutse ku isabato. Uzobibona mu Byakozwe n'Intumwa 13:14 wa 19 hamwe wa 12 wa 13 murongo wa 14 n'uwa 42. Mbere no mu Byakozwe n'Intumwa 13 wa 44, mbere no mu 13 wa 44. Ibyakozwe n'Intumwa 18 wa 4. Mugenzi, Bibiliya ibandanye bitwereka no mu Byakozwe n'Intumwa 17 wa 1 gushikana 4. Paulo nawe nyene yari yaramenyereye, yinjira muri bo amara amasaha 3 avugana nabo ibyo mu byanditswe byera. Paulo nawe nyene yasenga ku isabato. Ubu rero biratahuritse yuko Yesu, intumwa bose baruhuka bakongera bagasenga ku isabato atari kuwa Mungu. Uhereye mu itanguriro Adamu, ukabandanya kuri Mose, ukaza kuri Yesu hamwe n'abigishwa, bose baruhutse isabato. None kuki abantu benshi baruhuka kuwa Mungu dimanche mu gishingo cyo kuruhuka ku isabato? Ukuri kwarashizwe ahabona na Cardinal James Jibo, yabayeho mu mwaka w'1834 gushikana mu mwaka w'1921 mu gitabo
ciwe yanditse kwizera kw'abakurambere bacu ku rupapuro rw'111 gushikana ku rupapuro rw'112 yavuze ngo ushobora gusoma Bibiliya kuva mu gitabo cy'itanguriro ukageza mu byahishuwe, ntaho uzigera ubona umurongo n'umwe wo kuziririza umunsi wa mbere w'iyinga. Ibyanditswe byera bishigikira ko idini ryubahiriza umunsi w'indwi. Uyu nawe yitwa Clovis mu gitabo Clovis, nawe nyene n'umupadiri, mu gitabo yise amategeko 10 y'ubuzima ku rupapuro rwa 31 yavuze ngo impamvu twubahiriza umunsi wa mbere w'iyinga dimanche aho kubahiriza umunsi w'indwi isabato ntibishingiye ku itegeko riboneka. Uzorondera mu byanditswe byera ntazokwigira abonamwo uburenganzira bwo guhindura umunsi w'indwi samedi ngo awusubirize uwa mbere wa Mungu. Nawe uzogenda usome niwahabona uzocuza utubwire, tuzoca tukuyoboka. Mu birangamisi bya kera nimurabe bahera dimanche nk'uwa mbere bagahereza samedi nk'umunsi w'indwi. Dimanche hama hari kuwa mbere, kuwa kabiri Monday, Tuesday uko, hama ku munsi w'indwi hakaba isabato. No mu bindi birangamisi byose bya kera Satani atarabihindagura niko byari bisanzwe bimeze. Reka tubaze n'ikorowani nayo nyene imbere yuko turangiza icigwa cacu cuno munsi. Ikorowani igizwe n'ibice 114, imirongo 6,238 n'indome. Nta murongo n'umwe wemeza ko vendredi ari umunsi wera w'Imana kandi wo kuruhuka, ariko irimo umurongo umwe gusa usaba abayisilamu guhagarika ibikorwa byabo no kuja gusenga vendredi mu gihe bahamagawe, hanyuma bahejeje gusenga bagaca bisubirira mu bikorwa byabo kurondera umugisha. Ni mwa kino gice citwa aljuma hariya ku murongo wa 62 mu gice ca 62 ku murongo w'icenda n'uw'icumi havuga ngo mwebwe mwizeye nibabahamagara gusenga ku munsi wa vendredi muhagarike igikorwa cose mwirukange muje gusenga Allah. Ibyo ni byiza kuri mwebwe iyo mubimenya, maze isenga sala riheze nimukwiragire mw'isi murondere umuhezagiro wa Allah kandi musabe cane Allah kugira ngo muronke. Ibi nivyo narimeje kubabwira. Igitabo c'abayisilamu kandi hariya mu gice citwa Jumamos mikorowani igice ca kabiri ku murongo wa 35 mu kuvuga umunsi wa Jumamosi mu gace bitwa Al-Bakara bavuga ngo kubera mumaze kumenya inkuru z'ababandi bigumuye muri mwebwe kwibwirizwa ryo kuziriza umunsi w'isabato, nuko rero tubabwire duti nimube inkende z'imisega. Hariya mu gice c'indwi ku murongo w'163 havuga ngo ndabaza amakuru y'igisagara cari hafi y'ikiyaga. Abantu bo muri co bararenga ibwirizwa ryo kuruhuka isabato, aho bari babwiwe ngo ntihagire igikorwa bakora kuri wo atari ugusenga gusa. Igikorwa cabo cari uburovyi. Korowani ivuga ngo igihe baronka amafi menshi, amafi ku munsi w'isabato, ku munsi atari isabato ntibazironka gutyo. Nuko rero twabashize mu kigeragezo kubwo kutumvira kwabo. Muri Korowani igice ca 19 ku murongo w'134 mu gace kitwa Bani Israel, vy'ukuri igihano co kutubaha ukwera kw'isabato cyashinzwe kuri abo batumvikanye kubera uyo munsi w'isabato. Mugenzi, murabona ko Korowani ivuga ko abantu bose batubahiriza umunsi w'isabato igihano
cyo kutubahiriza jumamosi cyarashinzwe. Bibiri ivuga neza ku munsi w'isabato wo kuruhuka no gusenga ari samedi. None wewe hari uwundi munsi ukubwira? Dusaba isigura ibindi bitabo. Igitabo cyitwa Saba Eles Shaba kivuga ngo chez les Juifs le Paul érigé, jour du sabbat ou simplement le sabbat, le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Mu Bayuda ikiruhuko cyo gusenga umunsi w'isabato canke mu majambo makisabato umunsi w'indwi wo mu ndwi ni ukuvuga samedi. Ubwuzure bushasha bw'Imana n'abantu. Injili ntagatifu ya Mariko ku murongo wa igice ca mbere ku murongo wa 21 havuga ngo Yezu ari kumwe n'abigishwa biwe baja i Kaperinaumu kw'isabato nyene yo muri nyandwi. Yezu yinjiye mw'isinagoga atangura kwigisha. Baca babisobanura hepfo bavuga ngo isabato, iryo zina ryagena umunsi wo guhimbaza Imana mu Bayahudi, yahora ishika kuwa gatandatu. Ubu barabisobanura neza yuko hahandi bababesha ngo mwitwe kuwa gatandatu ariho hari hasanzwe ari umunsi w'indwi. Reka dusome kino gitabo naco citwa Ndemeye Yezu Kristo ko ari Imana yigize umuntu n'umukiza w'abantu. Kuki canditswe na Pere Negro Giovanni hariya muri Paruwasi de Gatare, Bujumbura, Burundi, mu mwaka w'1985. Ibwirizwa ryo guhimbaza umunsi w'Imana kw'idominika ku munsi wa mbere wo mu ndwi. Abisirayeli babwirizwa guhimbaza umunsi w'isabato ku munsi wa gatatu witwa umunsi w'isabato. Ihunga igice ca 16 ku murongo wa 23 Imana yavuze ati ejo uzoba umunsi wo kuruhuka, umunsi w'isabato irobanuriwe umukama. None Kiliziya Gatolika ko ihimbaza ku munsi witwa Dominika, ni kuvuga umunsi w'Imana, ari nawo munsi wa mbere w'indwi. Murabona yuko musenga ku munsi wa mbere w'indwi, ku munsi abaromani bitwa ngo umunsi w'izuba. Yarahinduye ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo c'Ihunga, bishura ngo haba namba. Reka dusome ubwuzure bwa kera nabwo cyanditswe na Musenyeri Gervaze Bashimiye ubusa, icegera c'umwungere wa diyoseze nkuru ya Muyinga hariya mu gace kitwa Ihunga, ku rupapuro rw'135 yaranditse ngo Kiliziya irazigama amabwirizwa 10 ikayaraba nk'icirore ntangere twogenderako. Yarahinduye gusa umunsi w'isabato itora ukurikira ngo ube umunsi w'Imana. Mugenzi, urabona ko Kiliziya ariyo yahinduye amategeko y'Imana. Yarubahutse guhindura isabato, aba ariyo ubwayo ishiraho ukurikira dimanche. None bumva imaze kuyahindura abakibaye 10, barubahutse guhindura amabwirizwa y'Imana kw'itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 321 niho abarongozi ba Ekleziya batangaje ku mugaragaro ko kuwa mbere w'iminsi indwi hasubiriye isabato. Mu mwaka wa 325 Musenyeri w'i Roma yahinduye izina ry'umunsi wa mbere awita umunsi w'umwami. None uwa Mungu ntusigura umunsi w'Imana. Ocumengo bino uno Musenyeri yagize yoba yabikoze neza nyene nk'uko Bibiliya ivuga. None umunsi w'Imana nuwahe? Umunsi w'Imana ni isabato. Ku munsi w'Imana ari muri mpwemu. Uno ni Yohana numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'inzamba. Ivyahishura igice ca mbere ku murongo w'10. Mbega Yohana ni hehe yavuze yuko ari ku munsi w'Imana? Tugomba gushakashaka mu byanditswe vyera
ariyo Bibiliya, kugira ngo tumenye nimba umunsi runaka mu minsi ndwi hoba harimwo umunsi witwa ko ari umunsi w'umwami. Yohana yanditse kirya gitabo c'ubutumwa bwiza narya makete ya nyuma inyuma yo kwandika igitabo c'ivyahishuwe, ariko ntiyigeze avuga ko umunsi w'umwami ari kuwa mbere dimanche. Abandi banditsi bagize ico bavuga ku munsi wa mbere ni Matayo, Mariko na Luka hamwe na Pawulo, kandi nta kindi bawuvuze ko kirenze kuba ari umunsi wa mbere w'iminsi ndwi. Ibyo birahaye, kandi ico gihe Yesu yari yaramaze kuzuka. Mugenzi, tsindira ikintu cyose dukoresha hano iwacu mu buhinga bw'ibyuma. Dufise ordinateur, dufise amatelefone n'ibindi bikoresho byose dushobora kubiguha kandi tugaca tukuyoboka mu gihe wotuzanira umurongo wo muri Bibiliya wemeza ko kuwa mbere w'iminsi ndwi, kuwa mbere dimanche, ari ku munsi w'Imana. Bibiliya none yigisha iki? Bibiliya ivuga ngo arababarira ati, ibyo nibyo Uhoraho yavuze ati, ejo uzoba umunsi wo kuruhuka w'isabato irobanuriwe Umukama Uhoraho. Mugenzi, Bibiliya irabisobanura neza yuko ngo ejo azoba ari umunsi wo kuruhuka w'isabato irobanuriwe Uhoraho. Ni umunsi w'Uhoraho. Isabato niwo munsi w'Imana. Mugenzi, reka turabe ayandi masomo ukuntu avuga hariya muri Yesaya igice ca 58 ku murongo wa 13, ku munsi wanje wera. Murabibona, ariko ukita isabato umunsi w'umunezero, mbere umunsi wanje wera. Imana irivuga yuko isabato ari wo munsi wayo. Isabato niwo munsi w'Imana, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Matayo igice ca 12 ku murongo w'8. Bagenzi, murabibona ukuntu isabato ari umunsi w'Imana. Isabato niyo munsi w'Imana. Isabato niwo munsi w'Imana wavuzwe na Yohana ko yari muri mpwemu. Ku isabato rero tuba muri mpwemu. Ni umunsi wo gusenga no kwihererana n'Imana. Ntago ari umunsi wo kuja mu isoko, ntago ari umunsi wo kuja kurima canke ngo tugende mu bikorwa bya buri minsi yose. Oya, ariko ni umunsi wo kuguma muri mpwemu. Yohana ngaha yari karasenga atazira Imana, yiga n'ivyanditswe vyera, yari ari muri mpwemu. Imana iramwiyereka. Uko niko natwe mu gihe turuhuka isabato ku rugero rubereye nk'uko Imana ibyifuza, Imana iratwiyereka tukabana nayo, kandi imigisha yasezeraniye abayikunda ikatuboneka. Igihe Imana itwitegereza turiko turaruhuka isabato, tuba turaba Imana. Nico gituma isabato ari ikimenyetso c'Imana. None ikindi kibazo abantu bavuga ngo none kubera iki bahitwa kuwa Mungu? None si kuwa Mungu. Oya, uwa Mungu avuga ngaha ntago ari Mungu Yesu, ntago ari Mungu Imana yaremye avugwa ngaha. Oya, mwibuke yuko hari imana nyinshi. Kumbure baba bariko baravuga bya bigirwamana byabo, canke bakavuga papa ubwiwe yubahutse guhindura itegeko ry'Imana maze abantu bakamwumvira. Canke kumbure haba hariko haravugwa Bikira Mariya, wa wundi basenga bakamusonera kandi bakamubwira ngo abasabire nk'uko twabibonye. Mugenzi, Imana yacu uhereye mw'irema kugeza kuri Yohana, isabato iracandaba
isabato iracakuraba. Ni igihe cawe co kuvuga ngo nshaka guhitamwo Yesu canke nshaka guhitamwo abarongozi banje mu by'idini, kumira ku migenzo canke guhitamwo ico Bibiliya yigisha. Guhitamwo Yesu ukitorera isabato n'ayandi mategeko yiwe kubwo kumwizera, canke ugahitamwo ubupapa ukitondera dimashe n'ayandi mategeko uhabwa n'abarongozi bawe mu by'idini kubwo kubizera. Naho Ekleziya yahinduye itegeko ry'Imana, yo n'ubu iracasemerera iti ntimuze mwungururire ku byagezwe mbagera, canke ngo mubigabanye kugira ngo mubone kwitondera ibyagezwe by'Uhoraho. Imana na n'uno munsi iracatubuza kungururirako no kugabanya, naho Ekleziya yabikoze. Mugenzi, uhamagarirwa gufata ingingo yo kumvira Imana canke ukumvira Ekleziya. Imana izokwiyumanganya ku by'isabato. Imana ivuga ngo sinzova mu isezerano ryanje ngo nuko abantu benshi bayobotse dimanshi ngo Imana icibiheba. Oya, Bibiliya ivuga ngo sinzova mu isezerano ryanje, sinzohindura ijambo ryavuye mu kanwa kanje. Zaburi ya 89 ku murongo wa 34. Ndeka ndagukurira inkoni ku gishitsi. Bibiliya ivuga ngo nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma y'ayandi, akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mwijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi, ariko yitondera akayigisha uyo we azokwitwa mukuru mu bwami bwo mwijuru. Matayo igice ca 5 ku murongo wa 19. Mugenzi, kino ni igihe cyo kwisubirako. Ntiwiyumvire kwitsindanishiriza ukundi canke ngo wiyumvire ibindi vyotuma uhakana kuno kuri umaze kubwirwa. Fata ingingo yo kwiyegurira Yesu Kristo bigishoboka. Bibiliya ivuga ngo kuko umuntu wese azokwitondera ibyagezwe byose agatsitara kuri rimwe azoba acumuye kuri byose. Naho wowe udasambana, naho wowe uticana, naho wowe utiba, ariko ukaba utaruhuka isabato, umenye yuko nayo yandi mategeko yose wayishe. Wavuze ntugasambane, niwe yavuze ntukice. Nuko rero nutasambana ariko ukica, uzoba ucumuye ku byagezwe kano n'akaroro batanze. Nuko rero uwavuze ntugasambane niwe yavuze ngo wibuke kuziriza umunsi w'isabato. Nutasambana ariko ukazirura isabato, mugenzi, umenye yuko uzohanwa. Yakobo igice ca 2 ku murongo w'10 gushana ku murongo wa 11. None bagenzi, dukurikize imigenzo canke dukurikize ico Bibiliya yigisha? None mweho niki catumye murenga icagezwe c'Imana kubw'imigenzo yanyu? Matayo igice ca 15 ku murongo wa 3. Urabazwa na anje ndabazwa. Ijambo ry'Imana mukaritituza imigenzo yanyu mwigishije, kandi mukora n'ibindi byinshi bene ivyo. Mariko igice ca 7 ku murongo wa 13. Bansengera ubusa abantu bose bakurikira imigenzo. Yesu avuga ngo igihe azoza azobabwira ngo bansengera ubusa. Azoba ari amajambo akomeye kandi ahambaye. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari ibyagezwe n'abantu. Ico Imana yageze murakireka ngo mwumire ku migenzo mwabwirijwe n'abantu. Mariko igice c'indwi ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 8. Abantu nabo baguma bavuga ngo twakuze tubibwirwa natwe turemera, twakuze tubibona uko ntaho twabisomye. Ishengero Gatolika niryo ryafashe ingingo ku munsi wa mbere w'iyinga dimanche abakristo bazowusengako bubahiriza izuka rya Yezu. Yamara ntaho vyanditse ku munsi wacu mu minsi mu vyigwa bisigaye tuzobona icibutso c'izuka rya Yezu. Yesu yaragishizeho, ntago ari dimanche. Ishoboka ko ikintu ca mbere co kubahuka kurusha ibindi
ihinduka riruta yandi shengero gatolika ryakoze ni guhindura isabato ni guhindura umunsi w'isabato bakawushyira ku munsi wa mbere w'indwi. none imana yari izi ko ibyo bizoba canke byapfuye gushika. umuvugishwa daniyeli yari yarabyeretswe mu kigereranyo c'igikoko, aho yeretswe umwami adasanzwe azobaho, kandi ku by'ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamwo abami 10, maze mu nyuma zabo hazoza uwundi mwami, ariko azogira itandukaniro n'abambere, kandi azonesha abami 3. isumba byose azoyivwako amajambo y'agatituro, kandi azocogoza abera bisumba byose. azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe. daniyeli igice kinini ku murongo wa 24 gushikana ku murongo wa 25. kuko gukunda imana ari uku, nuko twitondera ibyagezwe byayo, kandi ibyagezwe byayo ntibigora. igice ca mbere canditswe na Yohana igice ca 5 ku murongo wa 3. aho ni ukwihangana kw'abera guserukira bitondera ibyagezwe vy'Imana no kwizera Yesu. ibyahishuriwe igice ca 14 ku murongo wa 12. umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, si wazokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru atari ukora ibyo data wo mw'ijuru agomba. iki nico kitumenyesha ko tumuzi. nitwitondera ibyagezwe nawe. uvuga ngo ndamuzi ntitondera ibyagezwe byiwe n'umubeshi, ukuri ntikuri muri we. igice ca mbere Yohana yanditse igice ca 2 ku murongo wa 3 hamwe n'uwa 4. nzosenga nubaha ababwirizwa neza, duhuke dimanshi neza, kuko dukizwa kubwo buntu. mugenzi, reka tukwibutse, kuko umuntu wese azokwitondera ibyagezwe byose agatsitara kuri rimwe azoba acumuye kuri byose. wavuze ati ntugasambane, ntuyavuze ngo ntukice. mugenzi, nkuko muri Yakobo igice ca 2 ku murongo w'10 gushana ku murongo wa 12 habivuga, muvuge kandi mukone nk'abagira bacirwe urubanza n'ibyagezwe bizana umwidegembyo. no mw'ijuru tuzoruhuka isabato. yesu niwe mwami w'isabato, kandi araguhamagara ngo umwiyegurire bigishoboka. nuko tugire umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro. mugenzi, ni igihe cyawe cyo kwiyegurira Yesu Kristo bigishoboka. ukuri umaze kukumenya, nawe urashobora kujya mu mutigiri w'abera basigaye bitondera amategeko y'Imana n'isabato rimwe, hamwe woba wemeye kwizera Yesu bicitwa uno munsi, kandi ukabyemeza biciye mu kuvuka ubwa kabiri nk'uko Yesu yabidutegetse hariya muri Matayo igice ca 28 ku murongo wa 19 gushikana ku murongo wa 20. niba mugenzi witeguye, cutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. nanjye ngiye kuguha isengesho ridasanzwe. mugenzi, ingero y'icaha n'urupfu, abaroma igice ca 6 ku murongo wa 23. ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. ico Imana yifuza nuko twese tworaga ubugingo budashira. amaherezo y'umunyabyaha ni urupfu. mbega urashaka kumvira Imana? ngwino ku muremyi wawe, akira ikimenyetso c'Imana bigishoboka. ngwino kuri Yesu, nanje umusabyi w'uhoraho, ndaza kukugirira isengesho ridasanzwe. uhoraho mwami, urakoze kubwa rino jambo maze kudushikiriza. mwami, turagusabye ngo uduhe gutahura iki jambo ryawe ritubwira. ushishikare kudutahuza rino jambo kuri bamwe bibabereye bishasha, ariko mwami ndabasengeye ngo ushishikare kubibumvisha kuri bano nabo bamaze gufata ingingo yo kwiyandikisha. mwami ndabasengeye ngo kwizera kwabo ntiguhere, kandi ndasengeye n'abatarafata ingingo mbere n'abamaze kwiyandikisha bose ushishikare kubana nabo, n'abatanze imitwaro bose ushishikare kubagirira neza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. mugenzi, ku munsi w'ejo tuzorabira hamwe icigwa kivuga ngo agahembe
gato mushishikare gukora amapartage no gutumira abandi kugira ngo tuzosangire kino cigwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.